Wiyumvire nawe abanyeshure 879 baratwaye imbanyi zitipfujwe bari ku ntebe y'ishure mu mwaka w'ishure wa 2022 ushira wa 2023. Ivyo biharuro vy'ubushikiranganji bw'indero vyaraciye ku rubuga rw'ikigo citaho guteza imbere ubumenyi n'uburenganzira mu vy'ubuzima ndoragitsina ShareNet Burundi. Bisigura ko ugwaruka 879 bahagaritse ishure bakaja kwitaho ibibondo vyabo mu gihe nabo nyene bari bagikeneye kwitabwaho. N'uruhombo ku gihugu kiba kibizeyemo kwiga neza atangorane bagatera imbere nabo bagafasha mu iterambere. Ni ibibazo kandi mu miryango aho hashobora kwaduka ibibazo vyinshi bifatiye kuri izo mbanyi. Mu gihe umwaka w'ishure warabitanguye, ivy'imbanyi zitipfujwe ku bana bakiri mu masomero vyifashe gute? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no munsi. Amahoro cane, ni David, nizere ko mumeze neza. Duhere basi ku nkuru nziza bukebuke. Naho abigeme 879 aribo batwaye imbanyi bakiri ku ntebe y'ishure mu mwaka w'ishure wa 2022 ushira wa 2023 ni bake uravye abo mu mwaka w'imbere yaho, aho 1019 aribo bari batwaye imbanyi. Icari kibabaje nuko ivyo biharuro bitasiba kwiyongera buri mwaka kuva mu 2009 gushika mu 2016. Vyavuye ku 877 bishika ku 2208. No kuvuga ibice hafi 250, hafi incuro zibiri zirenga mu myaka indwi. Tugarutse kuri bamwe 879 batwaye imbanyi mu mwaka w'ishure wa 2022 ushira wa 2023, 343 biga muri fondamental, 536 nabo biga muri post fondamental. Intara ya Makamba ni ifise ibitigiri binini vy'abatwaye imbanyi 39, Rumonge 35, Bubanza 33. Igiteye agahinda kurusha n'ibindi vyose nuko 74 muri abo 879 batwaye imbanyi bafise imyaka iri hagati ya 13 na 15. Ubushikiranganji bw'indero mu cegeranyo cabwo kigaruka ku bitigiri vy'imbanyi zitifujwe mu mwaka w'ishure wa 2022 ushira wa 2023 buvuga ko amahirwe yo gucikana canke yo kugira ibibazo vy'amagara bivuye ku gutwara imbanyi ukiri umuyabaga ari menshi. Ngo nico gituma ubwo bushikiranganji bushikiriza ko abegwa bose n'igisata c'indero bakwiye gukorera hamwe mu gutorera umuti ikibazo c'imbanyi zitifujwe mu mashure. Bishikirizwa na David Ninganza, icegera c'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sojepae rijejwe gukingira agateka k'abana. Agira ati umwigeme atwaye imbanyi ntiyoroherezwa kugira asubire ku ishure. Aho ngo ni mu gihe ingingo ya 70 y'itegeko rigenga inyigisho ivuga ko umwigeme yatwaye inda ashobora gusubira ku ishure umwana kwija amezi 12. Murumva ko umukobwa atwara inda amezi 9 akongera kayandi mezi 12 yo kurera umwana. Umuhungu yatwaje inda umwigeme we ngo asubira kwiga mu mwaka ukurikira. Ninganza ati biboneka ko umwigeme azosubira ku ishure inyuma y'imyaka 3 y'ishure année scolaire, kuko ayo mezi 12 azohera mu mwaka wa gatatu kuva aho uwo mukobwa ahagarika ishuri. Akagira ati naho umwigeme yokonsa umwana amezi 6 gusa, umwana aba yonse neza kandi ashobora kugira amagara meza, kumbure yosubira ku ishuri. David Ninganza ntatahura igituma umwigisha yibarutse we wahabwa akaruhuko k'iminsi 49 hanyuma agaca asubira ku kazi, ariko umwigeme yiga adasubira ku ishure inyuma y'iminsi 49 nyene. Ingingo ya 4 na 5 y'itegeko shikiranganje rivuga ingene abanyeshuri bahevye amashuri basubira kwiga, ivuga ko abigeme bahevye amashuri kubera imbanyi baronka ikibanza bivanye n'ibibanza biri mu mashuri. Uwarongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abana abona ko iyo ngingo ivuguruza ingingo ya 16, 17 na 18 y'itegeko rihasha amabi afatiye ku gitsina zivuga ko abigeme batwaye inda basubizwa mu ishuri ubwo nyene. Dutandukira inkuru ngufi nazo.
Igiciro c'isukari ngo cadugijwe hisunzwe uko abayirangura hanze bariko barayigurisha, ngo ni kugira kandi hatuzwe abashobora kuyinyegeza kugira ngo bikike mu kiza. Ivyo biri mu vyashikirijwe na Aloise Ndayikengurukiye, umuyobozi wa Sosumo kuri uyu wa 16 Nyakanga 2024. Hari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru aho yari karavuga ku iduzwa ry'igiciro cayo gushika ku 8,000 ku kilo cavuye ku 3,300. Uwo muyobozi ati abayikura hanze bariko bagurisha hagati y'8,000 n'12,000. Kuyiduza ku giciro twayishizeko bizotuma atawuheza ngo atore isukari ku giciro yahorako hama inyegeze aca heza yidandaze ku giciro c'umurengera. Abigisha batwawe gukorera mu zindi ntara bagiye gusubizwa mu ntara bahora bakoreramo buke buke bivanye nuko hari habariko barakukuruka. Abo vyega ngo bazokwiyandikisha biciye ku nomero ya telefone igiye gushigwa habona vuba. Ivyo vyashikirijwe na François Havyarimana, umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi, ariko yugurura umwaka w'ishure wa 2024 ushira wa 2025. Hari kuri uyu wa 16 Nyakanga 2024 mu ntara ya Rumonge, zone Gatete, kw'ishure Lycée Communal Sheikh Al Maktoum. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubirejo.